Turabaramukije mwese abakunzi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose. Inyuma yaho bamwe mu barongozi bo mu ishengero Free Adventist bavuze amajambo y'agatituro no gukurana udushambara biturutse ku majambo uwahoze ari pasteur mu ishengero iwabo nawe akaba atari uwundi akaba ari pasteur niyo buhungiro za biro. Uyu munsi naho turi kumwe na Pasteur Masumbuko Prosper. Uwo nawe yafatiye ingingo rimwe na pasteur niyo buhungiro za biro yo kuva mu ishengero Free Adventist. Amahoro neza Pastor. Amahoro y'Imana cyane. Ego twashaka mwidondore abantu bari kwadukurikirana abo muri bo muce mutubwira n'icyatumye muva mu ishengero Free Adventist. Jewe mu isanzwe nitwa Masumbuko Prosper Pasteur. Kumbure nari isanzwe ninjira mu ishengero ry'Abadventist ubwa mbere na mbere. Kumbure nari mukuru w'ishengero igiko aho mu ntara ya Bubanza nyene benshi baranzi. Hama mu majambo make rero jewe icatumye nambaze kuvayo kumbure narabanye n'uwitwa Pasteur Zabroni twari kumwe hama arambwira ukuntu ryaje ndatohoza ndabazi yo ryazananye nsanga ryavuye Texas muri Amerika. Igihe ninjira hari mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2017 hama ndabandanya ndahavugira ubutumwa ndereka abantu mbere bamwe b'Abadventist barabizi twarajanye bavuye mu ishengero ry'igiko batari bake cyane bashika nka 15 mu nyuma haza 10 bari hamwe mu nyuma ndabwira abantu b'igiko bose baraza barihana harimo abitwa Batarasisi n'abitwa ba Miboro n'abandi benshi no kurirwa ndavuga amazina hama by'ukuri ndavuga ubutumwa maze kuvuga ubutumwa baravuga ati uyu muntu kabisa birabonekana ko intara yabanza yofasha mu vuga butumwa niho rero baje twaja mu nama mu Cibitoki hama baca baradutora baratwizera baravuga yuko twara turakuru bishengero muri Adventist bavuga ati Adventist ni ishengero ni rimwe bica bituma rero batwizera bavuga ati reka mwebwe tubahe kuba abungere kabisa muze murafasha abandi mu kubabatiza canke se mu kubaraganisha tumaze kujinjiramwo twarakoze amanama atari make ayo manama kweri aho bavuga ko twego tutarabadventiste de septembre jour libre nababeshi kabisa twe twaribo kandi barabizi nabo banzira bizi leta irabizi guhera kuri buramatari na mustaneri barabizi kuko hari ibyangombwa bisanzwe biri muri province ya Bubanza harageze igero hategurwa igikorane cyo kugira ngo twongere twezwe dusigwa amavuta turi kumwe n'abakandida pasteur n'abarimu n'abadiakoni n'abajenama kugira ngo ibikorwa by'ishengero Bubanza bitangure aho hari mu mwaka 2018 itarike 20 z'ukwezi kwa mbere ico gikorane niho caba hama by'ukuri twaratumiye turatanga makete kuri ba mustaneri turatanga makete kuri ba nyumba 10 no ku bavyeyi banje bari bahari na mabukwe n'abandi abo bose turabatumira kabisa ibyo birori ntibyari bisanzwe hama ibikorwa turabandanya mu ntara y'Ubanza abantu benshi barihana kabisa ku bwishi turugurura igihanga turugurura ahantu bitwa kungara n'ahandi hantu nyene nto kuri Rwanda ndavuga hatari hake no kuvuga rero twebwe by'ukuri tumaze kuba abapasteri twaciye twemererwa kwinjira mu nama y'igipasteri turashinga abakorodonateri turashinga abakoro pastorale eka turashinga kabisa abajejwe abaterezoriye n'abandi benshi bagize igipastori ntabaciriyemo gato tumenyereye ko mu ishingo ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi eka mbere n'amashingero yose y'umuntu ashitse ku rwego rwo kuba pastor agasigwa amavuta baramuhereza iciyete c'ubupastor mwebwe mwaba mwaragihawe namwe mbo twaragihawe cyane mbere sagaseseshwa muri ngiki twaragihawe kumbure ico gihe kandi turanagisinya ko na nubu nico kidufasha no kwa mustaneri n'ahandi niyo twifatiye urugendo nico kidufasha kitwerekana ko turaba pastori koko tumaze kubona ko ari ishengero ry'umuhungu nase rivuye Texas twagiye kumenya ko Jamvye ari we representant legal se we n'abari visionnaire ari kura hanze twagize amakenga tubona kumenga ishengero ntabwo ryozotera imbere tumaze kubona ibyo bintu dutangura kugira amakenga na Pasteur Zabroni na je Pasteur Masumbuko Prosper kuko nitwe twari dufite ijambo rirerire hama by'ukuri birashika rero tuca turabona amakenga hari tumaze kuja mu nama tumaze kubona amakenga rero cyavuga ati yewe byo byose ibintu ntibikoreka nta shengero shobora kuja mu muhungu nase twe twahava tuguma nk'abapastori ubu twarahawe ijambo reka turabe dusenga Imana dutangura gusenga dusaba ati Imana ducira inzira turabe kumbure ko Imana yaducira inzira hama by'ukuri Jamvye yaraje Bubanza aje kutura kudigirisha inama yarigirije ahantu bitwa kuri Chateau
harimo abitwa Bansohozi, Zeburo, abitwa ba Tade n'abandi nto kuri Rwanda avuga bagize inama nyene y'ishengero n'uwitwa Bosco yararimo. Ico gihe rero jamye namubwira ati je kuko uyu munsi nari ku kazi nsanzwe nyonga imodoka, ndamubwira ati burya rero we wajino mu karere wari wabimenyesheje ushima ko twari kumwe mutama, wari wabimenyesheje rero we inama ibiza kuva muraza kumbarira niho twaca duhura bafise n'imodoka n'amarodonateri tubabajije iyo modoka yavuye ko twarabona kumenga imodoka yavuye hanze kandi nibyo sagasishwa muri n'amarodonateri yavuye hanje, bo bagashaka ngo dushinga amabiro baduha amarodonateri mugabo ivy'imodoka ntitugira ico tubivugako. Rero twe tuguma turavyiga ko tubona kabisa ko ivyo bintu atawo bibandanya ahubwo ari kuja mu bintu kabisa twokumva ko twiyaguye. Nukuvuga rero twebwe rero umuco wa mbere nuko Jambe yaje bubanza ituro zitatu. Ituro ya gatatu yari kumwe na se uwo Alexandre Mayogwa, bari kumwe pire kabisa. Je ni jana rindongo ya bubanza icyo gihe Zaburone Pasteur siho yari ni Bujumbura ko yari gukereye irindi shengere ni Bujumbura. Nukuvuga rero Mayogwa yari yizi yubwiwe arashika muhira turaganira bari kumwe nabitwa ba Jeremy n'abandi turaganira kabisa tumera nk'abahuriza ku kintu mugabo inyuma yaho batwemereye ko bazoduha amabati ashika ku 30 twiyongereza urushengero. Byukuri ayo mabati ntabwo bayaduhaye, twagumye turindiriye turabura, niho nafata ingingoti naho boyazana nk'umupastori nitwoyatora ahubwo no kuguma dusenga kumbura Imana itwereka inzira twocamo. Mayogwa rero nimba ariko aravuga ko tutarebewiwe navugisha ukuri ko ataji bubanza ahantu bitwa ku Ruvumvu akagenda ahantu mu nzu kwa Jeremy n'ivyemezo bakaganirira kwa Jeremy mu nzu bari kumwe n'umukuru w'ishengero n'abaje nama bandi. Ico ni gihamya cemeza ko Mayogwa by'ukuri twegwe turi abadivanisi terrible de septième jour ntabwo beshireho burimo. Bo ntabaciriye mu mbabarire gato mu majambo muheje kuvuga mwari ko mutanga ivyemezo byerekana ko muri abalibre aba adventiste libre du 7e jour kandi murerekanye na bimwe mu makosa biba yarakoretse mu ishengero adventiste libre bisa nkaho menga biba yabaye imbarutso yabatumye mushaka kuva mu ishengero adventiste libre. Ko mwari mumaze kuba abapasiteri bejejwe ico kibazo cyuko ishengero ryari ry'umuhungu nase mwarakizanye mu nama y'abapasiteri bose kugira ngo mucigire hamwe murabe ko mugikosora imbere ko mufata ingingo yo kuva mu ishengero adventiste libre. Neza cyane ico kibazo kabisa twarakizanye imbere y'abo bapasiteri twakoreye inama mu ntuzenya mu Rugombo ahantu bitwa ku Rusoro kumbure gushika naho bajambye tuvuga ati guhera no munsi mwebwe tugombe tubirukane mu ishengero. Mu nyuma bashabwa ati twebwe rero papa niwe yazanye ishengero. Tumaze gukora iyo nama bamwe ntibagihuriza ko bavuga ati abo bantu ntibashobora kutugarukamwo kuko amanyanga bariko barakora ntiyumvikana nibafata imashini z'ishengero bazigeneza mu modoka twebwe tuzihigira ibindi kumbure ndoshobora kuvyemera. Nico gituma rero twebwe by'ukuri mbandanije ntidushobora kumva ko uwo bavuga yuko twoba twavuye muri advance libre tuvuga yuko tuvanyweyo na president wa misiyoni Eric Sengimba Steven ntabwo ari byo nukuri sibyo. Hari nini ishengero ryaturondeye ishengero gitwa Eglise d'amour de Jésus-Christ turondera turajyanka hazanira indi shengero riruhuka nyene ku isabato riraza naryo nyene riraturondera turanka. Haraje n'irindi shengero ryo mu Carama naryo nyene riraturondera amazina ryo sindayibuka turanka. N'abaciriyemwo kuri ico kibazo nyene haravuzwe amajambo menshi yuko Pasteur Eric Steven Sengiyumva ko ari umutekamutwe ko ari umuforonderi aho namwe mu majambo yakoreshejwe na numwe mu barongozi b'ishengero Free Adventist abitewe n'amajambo Eric Steven yavugiye mu gikwana cyabere mu Kamenge ku ngingo mwebwe mwifatiye ubwanyu nkuko yeje kubivuga. Sinzi ko wotanga umuco neza kuko biravugwa ko ari inama mwoba mwaragize na Pasteur Eric Steven kugira ngo muze mu ishengero Adventist babahereze ibibanza. Mbo nyako bahomesha makuru nagomenda kubwiza ukuri nimba abantu basenga mu mpwemu no mukuri kabisa Imana iba mwijuru ntabwo Steven Eric Sengiyumva yigeze by'ukuri aturondera twebwe ahubwo tumaze ahubwo twasanze kabisa arabakozi b'Imana kuko tumaze kubarondera je nabweze buroti wewe genda ubarondere kabisa
muvugane ico muvugana uraza kumbarira nta ngorane twari kumwe ntabyo kuvuga ngo Ziburo yagiye wenyene yinyomboye ntibamubeshire je ndavyemanga n'imbere y'amategeko byose ndavyemanga no kuvuga turandika ikete turavuga ati twandika ikete twari kumwe turaja aha munuzenya mu kinama kwa Siyoni dusanga umuriro wakamye kugira ngo twandikishe ku mashini turondera jewe kuva nabaho Joseph ntawe narinzi namwumva bamuvuga ko arongoye ishengero ry'Abadventiste musi w'indwi kuko je naruka mu Adventiste takirongoye ntuzenya uyu Jetro niwe yararongoye inyuma yuko asubiriwe n'uyu unyi Joseph ntawe twari tuzi ico rero by'ukuri baratwakiriye baratwumviriza barumva ivyumviro byacu turavuga ati twebwe nk'abizera biwacu turabona ko twobakura mu nzira turimo tukabasubiza mu nzira twahozemo kuko niyishika. Nashaka mbaze mu biganiro mwagiranye na Pasteur Eric Steven mwinjiye mu ishengero ry'Abadventiste musi w'indwi muzo mufise ibyihe bibanza. Twinjiye mu ishengero ry'Abadventiste musi w'indwi twebwe ibyo nta bibanza tuzi tuzoba dufise. Bonashatse kuvuga ko muza muri nk'abapastoro canke abakandida pastor canke abakristo basanzwe. Bo twebwe by'ukuri ico no bivuga kivyo aho Imana izodushira niho tuzemera kuko nimba Imana burya imuntu atoranwa n'Imana akivuka ukiva mu nda uba waratoranije kuko Dawidi urazi ko yasizwe amavuta akiri umwana. Imana niyabona ko dukwiye kwigirira abakristo tuzoba abakristo niyabona naho ko tugumana ibyo bibanza canke tugakoroka gato iyo niyibibona kuko umwana w'umuntu ntashobora kupangira umuntu Imana niyibikora gusa nta kindi ndabibonamo. Yego mutangundi muco neza nta kintu na kimwe mwa mwarasabye nk'ico twokita condition mu gifaransa kugira ngo bikunde mwinjire mu ishingiro ry'Abadventiste. Nta kintu na kimwe ku by'ukuri twasabye no mu ikete irahari ntivuga ngo twe ni muduhe ibibanza by'ubupastor gusa twerekanye gusabo turibo ko twara abapastor nta ngorane zihari nibyo twerekanye ibisigaye nta condition twahanye by'ukuri ntayo. Hama ikindi naco ngarutse kuri Mayogwa na Jambye canke abo bose bariko baravuga amajambo atariyo nimba arabakozi b'Imana by'ukuri ngo baramaze gusoma iby'igihe ciherezo nsomye muri Timoteyo igice ca 3 ku murongo wa mbere haravuga ngo ibi bizoba mu gihe ciherezo. Timoteyo wa 2 igice ca 3 ku murongo wa mbere ariko umenye yuko mu minsi yiherezo hazoba ibihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona batukana aka kantu rero ko gutukana kumva abantu vraiment ari abakozi b'Imana bitwa ngo n'abapastori bakagenda baratuka bagenzi babo kandi Bibiliya ivuga yuko umuntu ni yagutuka ntumusubize canke se uramuhezagira mwiyo ntumbero mugabo barabakozi b'Imana bakaca batukana twe mugabo ntitwaje mu nshingiro rya Adventiste musi w'indwi ngo tutukane ahubwo twaje kugira ngo twereke abantu kuri abatukanye tubereke ukuri ahubwo nabo baragezandere turabahaye kaze kugira ngo binjire mu mugo w'abantu kabisa badatukana ahubwo bariko barajana inzira y'Imana ukwiri murakoze. Bo tukiri kuri cyo nyene nagomba mbaze mwinjira ku ngingo mwafashe muzoza mwazinanye n'abakristo mwaye musanzwe muyoboye nimba mwarazananye nabo ko tuzi ko inyubaka z'ishengero atabariza umuntu bwego abariza ishengero nkuko iryo shengero mwaje muvamo Free Adventiste muzoca mwinjira mwizo nyubakwa zanyu canke muzova mwizo nyubakwa mwinjire mu ishengero ry'Abadventiste mu musi w'indwi. Mbo twebwe mu isanzwe nyubakwa twari tuzifise mbwa twari bwubake neza ntitwari bwubake kabisa bitomoye gose byari bisanzwe mugabo gusa kukwera haba hariho bamwe muri twebwe badashobora kuba barumvise uwo mugambi ngo bawiyumvemwo ntidushobora kubahohotera twe twavuze ati mwebwe rero ntaco nimusigara nibyo nimwabona ko bikenewe namwe muzoza mugiye muzobamona ko umurimo w'Imana ko ratera imbere kuko bamwe muri bo bavuga ngo banze mugende turahabe ibyo mukiyemo turabe kabisa ko bigiye gutumbera mugaje nizera ko bigiye gutumbera kuko Imana iriho kandi iri mu ijuru izobikora kabisa. Ego nagoma ndababaze ingaruka nziza canke mbi zoba zimaze kubashikira inyuma y'ingingo mwafashe. Neza cyane ingaruka zimaze kudushikira nkaje ubwanje inyuma yaho mviriye mu ino ibujumbura mu gikorane cabaye kidasanzwe carimo nk'abantu mwari mwagitegura abantu menga ibihumbi 10 mugabo narabonye umenga bararenze ibihumbi 10 kuko intebe mwari mwateguye nabonye muza gusomba izindi muzana kugira ngo abantu nkaho bicara ngeze ibubanza by'ukuri ntihabuze amajambo avugwa yuko ngo arabara abantu twari bari bakotesheje mugabo nanje ndabaravye nta mukoteshanyo yararimo kuko beshi barabonekana ko bavuye ku mashengero atandukanye hirya no hino. Ingaruka roza habaye neza sishobora kuvuga amazina y'abantu bantororije ariko bariyiza aho bari hose kandi Imana bababarire kuko bakora ibyo batazi.
hariho waje arambarira ngo ijya kete mwanditse muzoyibazwa kandi mugiye gufungwa muja mu gasho namwishuye ati jewe nimba Imana ibona ko nguye kuja mu gasho nindakajemo kuko na Yohana yarakaciyemo nibisanzwe ibyo nico twahamagariwe ubundi nawe araza ngo ubu rero urakurikiye Joseph namwishuye ati Jesse nkurikiye Joseph ahabwo nkurikiye Imana asenga kuko ariyo asenga kuko nibutse Eliya yari umwe bakamenye bari benshi bagwanya Eliya birabonekana ko rero Eliya yabatsinze urazi ko bamanutse yavuze ati reka nanje shire ko bananiwe no kugira kamenye ngo bamenyere yavuga ati mwese ndabahonda arabicara bamara kukubera bapinze iby'Imana no kuvuga na shenda babwira ayo majambo aravuga ati bwe ni mureke namba nimpfa nabajije umuntu ati n'igihe navuka we warambona igihe navuka igihe Imana yandema mbega warabibona no gupfa rero niko nayo izobona ukuntu nzopfa candamwishira miyo ntumbero negeye imbere gato hazunda arampamagara arambarira ati mwebwe nubwo mwagiye mwakurikiye Joseph bagomba nyene kumucoza nababariyete umucokoranye ntazobona ijuru nimba muri ko muracoza Joseph mbega ntiyari umurongozi wa twese ubu ni ya twese ubu yabaye wa twese ntiyari umurongozi wa twese ngo yariwe ngo mugabo ngo yarakoze amakosa ati wewe nawe amakosa ufisanga na gute aca buri canyishura no kuvuga rero yaciye avuga ngo genda ngo mwebwe ngo aho ngo murahenzwe ngo nimugende namwe ati nimba duhenzwe twe ntitwagiye mu tudasengeye twarabisengeye aca arantororiza ngo burya wewe ngo ushobora ngo kuba ngo uvuga yuko ukurikiye ujya Joseph ti wewe yibera ibujumbura ubibubanza ti burya umwanya n'umwanya wewe woshobora kugira ingorane kuko abanyagihugu ngo bato niwe bagira ingorane wewe yiraramiye yibereye mu magorofa y'ubujumbura ivyo rero ntabwo byanteye ubwoba ahubwo byamaye kunyongera ingufu nubu nje no ku radio kumbure hari wambariye ati nubwo biruko mwebwe ibyo byose nubwo muguma mukurikira ibyo nyane mubivemwo nimba ari cyo mushaka ngo tubahe twe na mubariye ati twebwe nta bintu dushaka ibyo tujya Imana yarabiduhaye twe twakurikiye inzira nyakuri nta mahera turonka mbere n'itike tumanuka ko ni iwacu nta muntu dusaba itike no kuvuga rero ibyo byose ni iterabwoba hari no wanyandikiye ketambarira yuko tugoye kubonana nk'umuvukanyi kandi atahoranyandikira kari umuvukanyi wanje ngo ampanure ariko je ibyo byose ego nzomwitaba mugani bisobanurwa ko nubwo no mwitaba kuko ndaza zonyumva nibisobanurwa yuko acankura mu inzira je namaze kubandanya urugero naramaze kurubandanya ntawe ufata uruzi rwa muri ko rurasebereza ruduga hejuru ngo yubike kurusha ngo bishoboke reka tubashimire kuko ntumugaragaje kwishura ku bibazo byacu ariko kandi ndabasabe mugire akajambo mubwira abantu bari kwatwumviriza na cyane nkabuhejeje kuvuga bamaze iminsi bagira ko amaterabwoba n'ibindi mboje wabo bagize iminsi bantera ku bwoba reka ndabite ko ari abana bicangazi kuko igihe umwana w'icangazi yabwira se yamuteye terrorism ati papa mu mugabane wanje jewe nigire utawumpaye turapinga ise we waravuga ati tora umugabane wawe ni wigire mwana agenda nibaze ko jewe navuze ko nabababariye ahubwo ico no basaba ibyo bintu byo guma bazana amacakubiri mu rusengero bavuga ngo nimwabona naka ngo mubonye naka ngo mwiruke ngo tubonye naka ngo tugume ngaha ibyo si by'Imana yaduhamagariye ahubwo ico no basaba nuko bova mu bwangazi bakava mu bana bicangazi kandi n'Imana yobagirira ikigongwe kuko umuntu yankana ntazoja mu ijuru nabajije umuntu mwavuze ngo mwe mwakurikiye ngo Joseph canabaza ati nawe wakurikiye nde nawe wakurikiye rero naka rero aca buri canyishura acavuga duti jewe senga Imana ati kusenga Imana rero nimureke twubaka umurimo w'Imana na cyane ko twagarutse nico gituma rero no bahanura ndababwira ati nibikuremo agatima tare umuntu wese afise agatima tare akikuremwo ahubwo batume baraba ahantu by'ukuri bakorera inama hama bahuze bashire hamwe umurimo w'Imana ubandanye uje imbere kuko igikorwa c'Imana nubwo uraruragwana ugakimbira ukagira gute wewe nta burenganzira ufise bwo kushobora kuba wogwana ngo ugwanirira Imana yo yirigwanirira murakoze ndahanuye abarongozi b'ishengero ry'abadvance muswindwi libre kumbure bariko barashaka gucozanya ahubwo ico no basaba nimba by'ukuri bari mukuri nibabandanye umurimo wabo barimwo natwe batureke tubandanye umurimo wacu kuko umwe wese yifatiye ingingo umwe wese yugururiwe bukaba bukeye nta uza kwinjira amabanga y'uwundi ico no basaba rero nebereke kudukurikiza urwamo ahubwo nibadusengere natwe tubasengere nimba arabarongozi by'ukuri impanuro no batekerera niyo ico mbona rero nimba twebwe twarafashe ingingo yo kufatanya n'abadvanciste icaha twakoze n'ikihe abo nibo mbajije rero nta caha twakoze ahubwo nabo ingingo twafashe boshobora kuyifata
kuko twebwe twayifashe twabanje kuyumvira twasizemo n'ubwenge. Iciza rero nuko boreka gucozanya, kumbure nimba basoma Bibiliya bayisoma neza ukwiri, bareke gucozanya, bareke gukoresha ibintu by'iterabwoba bya terrorisme bateroriza abantu, kuko Imana niyo yabumbye umuntu kandi niyo izomuzigama. Murakoze. Turashimiye Masumbuko Prosper wahoze ari pasteur mu ishengero Free Adventist. Turashimiye kandi namwe mwese mwashoboye kubana natwe muri kino kiganiro, tuyipfuriza gufashwa n'intahe ya Pasteur Masumbuko. Mugira ibihe byiza.